Diko urumva Diko je nibaza ko gushima Imana atari ibintu bibi, gushima Imana ni ikintu ciza, kandi je si irya mbere noba nguze imodoka, no si irya mbere noba nguze imodoka, uretse ko mwebwe namwe aba journaliste muca mufata ibintu mukabijana ku ma social media mukavuga vyinshi mukatangaza mukaca muvuga n'ivyo umuntu atavuze vyose ni bya bindi uca usanga abantu bariko barakomanta nyene bakritika n'ubwiyemezi nigurazi ko abantu badatahura kumwe abantu batahura kwinshi hariho ababibona nk'ubwiyemezi ariko je nibaza ko gushima Imana umuntu ashima Imana muri vyose ya peu importe urashima Imana uko biri kose so si irya mbere je noba nguze imodoka nico gituma mwebwe aba journaliste rero muze muraraba namwe hari ukuntu mutanga inkuru mukaca mufata ugasanga nyene abafana babitahuye ukutariko batangiye gutuka umuntu nk'ubwe bakabifata nk'ubwiyemezi ariko rero uretse hari ababishiramwo inzigo nyene hari ababishiramwo inzigo mu gukomanta kwabo ariko ntibaba bazaho Imana yakuye umuntu uziko je ndafise igishinga nahe gikomeye ndafise igishinga nahe gikomeye je hari ahantu Imana yankuye na famille yanje kandi rero ndemeye igishinga nahe canje kuzokivuga ku kinyamakuru cawe ndavyemeye nzovuga igishinga nahe canje ku témoignage yanje nzoyivuga hari aho Imana yankuye kandi hari naho Imana imaze kunshikana rero iyo umuntu ariko arashima abantu bareke kumukritika abantu bamureke yani kumufata ukutariko no kubitahura ukutariko kuko hari haho Imana iba yaramukuye ariyo mpamvu bimutera gushima so ndemeye kuzovuga igishinga nahe canje ku kinyamakuru cawe kuko jewe ahantu Imana yankuye ndazi bazavuga ati reka tureke uyu mwana ashime nico gituma yamashi yashimye nico gituma yamagizene ati bwa bundi si ubwiyemezi hari aho Imana yamukuye koko hari aho Imana yadukuye rero ntitwereka gushima naho ibidushikanye nuko rero ikindi nashaka kongera ko jewe Diko barantwaye page n'ukuri ndabivuze donc nariko ndavuga bijya ivyo vy'imodoka byo gushima irya Range Rover ubonye nifotoje ko nubwo nariko nishura kuri ivyo by'imodoka ariko reka ndavuge nibi vya page n'ukuri kuko ni ibintu by'akamaro cyane. Oya, mambo vipi ndugu zanguni wapendwa watazamaji wa Diko Entertainment, natumaini na niamini ya kwamba mnaendelea vema. Kwa ajili yetu tuko poa na tunamshukuru Mola kwa neema na rehema zake kupewa nafasi nyingine ili tuongee mawili au matatu kuhusu entertainment, au sio bwana? Mutiko igiswahili kibaye cinshi natwe duti nta kundi tubwirizwa kubigenza uretse kwitaba umugambi wa East African Community udurarikira canke uduhamagarira kubaho tuvuga ururimi rw'icongereza tukagereka ko igiswahili kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bizobe bitworohera kuba muri uno muryango muri ni uno muryango amusori duherereyemwo kugira cane tworoherwe nituma tumanako yamara muba mwamaze kuvyumva ko twagarutse n'ururimi rwacu kavukire runo nigo sokuru yaturaze gwitwa ikirundi twiyagira nuno mukobwa Sandi Nduwimana tunarabira ahamwe byinshi bitandukanye muyariko aramuvugwa ko uno munsi ni mu rugendo runini icogajuru cacu twafashe
aho neza na neza ku murambararo wo hasi twagiye ibirometero ibihumbi 11,311 icogajuru cacu kiducana muri Tanzania tuduga Kenya tubanza kugwa muri Ethiopia Addis Ababa twifashijwemo na Ethiopian Airlines tumanukana mu maja epfo ya Chad duca neza na neza hejuru ya Nigeria dukubitamwo hagati muri Niger no mu ntara imwe ya Mali aho twociye muri Espagne twinjirira Maroc dufata neza na neza inyanja nini ariyo Ocean Atlantic Mari na Montreal Quebec aho uno mwigeme cange uno mukobwa Sandy Nduwimana asanzwe abaye muzaburaya twayaze na Sandy Nduwimana tugira ico tumubaza nawe atako arishura ariko imbere yuko tumushikira mureke tubanze tubikore nkuko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sandy. To you. Happy birthday to you, Sandy. Happy birthday to you, Sandy. Happy birthday to you, Sandy. Happy birthday to you. Ah, mama. Yeah. Mureke nkoma kaluru ibi bintu nibisanzwe. Coup de chapeau je ndayakomye kuri uno Sandy kabisa ino ni full stop usangwa atari beze usangwa atari beze kuko hari utuntu kwagiye tuvuga kuri uno mukobwa ariko agakamfaminga munye mugasanga nta nubwo yari beze ariko ano n'amateka adasanzwe Sandy kabisa yanditse ikintu ntibaza uburyo Chimamanda Moses aza kucakira. Chimamanda kuri ino ncuro urakwigwa hehe? Kuri ino ncuro uradusobanurira iki? Nimba muvyibuka mu mwaka uheze Sandy yakoze amateka asa nayo none ubu ayagwije incuro nyinshi. Uno mukobwa respect to her kabisa nabi ikintu ryari tube tucemera naba amafaranga hari Sandy Nduwimana amafaranga arayafise. Buruka agize birthday abafise imodoka nshasha yaguze. Buruko agize birthday yerekana amafashion mashasha yo kugwego go hejuru. Buruko agize birthday akora ingendo zizimvye. Umwe mu bantu bamaze no kwerekana yuko yari no mu ndege ntafaho yicara muri VVIP. Yeah. Uno murundi kazi kabisa Sandy. Muriko murabona ino modoka mu mwaka weze kuri birthday yiwe byinshi Chimamanda Moses yagiye aragaruka ko yavuze ngo no mukobwa ngo nakwiye kwiyemera ngo yishira ngo muri high class ngo kandi aciriritse ngo imodoka yaguze ngo yerekanye ariko ino modoka nanye ntiyari isanzwe. Mu mwaka uheze kuri birthday yiwe Sandy Nduwimana yerekanye imodoka iri mu bwoko bwa Kia izindi iri mu mamiliyoni menshi cyane. Arabandanya nibuka nyuma yaho gato afata urugendo yerekana ari mu ndege ari muri VVIP yatembereye aca Dubai yinjira Dar es Salaam za Ethiopia aho umuntu ategeza kuhaca yagiye za Singapore. Byari byinshi cyane kabisa ubona byari kwa amahera menshi. None nguyu muri birthday y'uno mwaka yamaze kugura imodoka y'umutonoro iri mu bwoko bwa Range Rover ihagaze mu miliyoni menshi. Ino ni first quality. Abazi imodoka bayirabe neza barabibona kabisa ni imodoka y'igitangaza idasanzwe. Sinzi aho uno mugabo Chimamanda Moses aza guhungira, sinzi ibyo aza kudusobanurira uno munsi ariko ambabare nta nubwo mba ndiko ndamukora mu gahanga ariko kuri gwari kuravugwa cyo kimwe n'abandi benshi biyumvira nkawe. Je namaze gukura inkofero Sandy Nduwimana akoze amateka for real. Man, Sandy nta kindi atari ko kwifuriza isabukuru nziza y'amavuko ariko kandi
amwe mu mafoto yawe yabandanije kubonekana hirya no hino kuri social medias yagarutswe ko na benshi bati uno mukobwa nawe akantu ko kwiyemera sa kabuze guca yifotoreza kuri no modoka y'igitangaza iri mu bwoko bwa Range Rover. Bati bamwe bohaba babivuga nko kwiyemera nkuko nako ndabivuga hejuru, tubivuge nkuko bo babivuze, tuvuge ko byahuriranye canke tuvuge ko ari yindi nzira yawe yo gushima Imana. Diko urumva Diko je nibaza ko gushima Imana atari ibintu bibi. Gushima Imana ni ikintu ciza, kandi je si rya mbere noba nguze imodoka, no si rya mbere noba nguze imodoka. Uretse ko mwege namwe aba journaliste muca mufata ibintu mukabijana ku social media mukavuga byinshi mukatangaza mukaca muvuga n'ibyo umuntu atavuze byose, ni bya bindi cyo usanga abantu bari ko barakomanta nyene bakritika n'ubwiyemezi. Ni goratse ko abantu badatahura kumwe, ya abantu batahura kwinshi ari ababibona nk'ubwiyemezi, ariko je nibaza ko gushima Imana, umuntu ashima Imana muri byose, ya peu importe urashima Imana uko biri kose. So si rya mbere je noba nguze imodoka, nico gituma mwebwe abajournaliste rero muze muraraba namwe hari ukuntu mutanga inkuru mukaca mufata ugasanga nyene abafana babitahuye utariko batangiye gutuka umuntu nk'ubwe bakabifata nk'ubwiyemezi, ya ariko rero uretse hari abana babishiramo inzigo nyene, hari ababishiramo inzigo mu gukomata kwabo, ariko ntibaba baza aho Imana yakuye umuntu nziko. Je ndafise igishinga naho gikomeye, je hari ahantu Imana yankuye na famille yanje, kandi rero ndemeye igishinga naho canje kuzokivuga ku kinyamakuru cabo, ndavyemeye. Nzovuga igishinga naho canje ku témoignage yanje nzoyivuga, hari aho Imana yankuye kandi hari aho Imana imaze kunshikana. Rero iyo umuntu ariko arashima, abantu bareke kumukritika, abantu bamureke yani kumufata ukutariko no kubitahura ukutariko, kuko hari aho Imana iba yaramukuye, ariyo mpamvu bimutera gushima. So ndemeye kuzovuga igishinga naho canje kinyamakuru cawe, kuko jewe ahantu Imana yankuye bazavuga ati reka tureke umwana ashime, nico gituma yashimye, nico gituma yagizene ati bwa bundi si ubwiyemezi, hari aho Imana yamukuye koko. Ya hari aho Imana yadukuye, rero ntitwereka gushima naho iyo bidushikanye. Nuko rero ikindi nashaka kongera ko jewe Diko barantwaye page n'ukuri ndabivuze. Donc nariko ndavuga bijya by'ibyo by'imodoka byo gushima ijya Range Rover ubonye nifotoje ko nubwo nariko nishura kuri ibyo by'imodoka, ariko reka ndavuga n'ibi bya page n'ukuri kuko ni ibintu by'akamaro cyane. So je ngomba nkora ibikorwa Diko, ariko baranyibye page ya Facebook na Orampidia k'ibikorwa byanje, aretse nk'amezi 3 ntayikoresha. Byarambabaje, bitambabaje cyane rwose, kubera ko hari impamvu byabaye, kira kintu cyose gifite impamvu yacu, kandi ni ugushima mu byiza no mu bibi. So ndabivuze kugira ngo abakunzi ba Diko Entertainment bumve ko hari ibikorwa ni Diko Entertainment kuri YouTube canke ni Diko Media canke ni Diko TV Sinzi, bumve ko ndiko ndategura ibikorwa bishasha, naho ofise ndabipiblia kubera mwumvise ko nababwiye ko ntuze Facebook bayibye, kandi rya Facebook yanje Diko nayikereye depuis 2020, yariko abantu benshi, narishyize ku 140 by'aba followers, kandi bose harimo aba East Africa. Urazi ko nkorera muri East Africa, nkora bya East Africa, harimo aba Tanzania, aba Kenya, Rwanda, urumva Barundi, umva yari imihingo yose, nino ntuye Canada. So ni hatari byarambabaje gose. So abakunzi ba Diko Media babyuke ko hari ibikorwa ngiye gusohora kugira ngo baze badushigikire, nta ofise ndabipiblia, ariko mwebwe aba journaliste muze mudufashe kubipiblia kugira ngo ibikorwa by'Imana bigere kure, sivyo none Imana ibahe umugisha.
ngayo nguko ngivyo ivyo Sandi ashikirije. Aturetse ko abantu baca babifata ukundi nta nikidasanzwe kuko jewe imodoka nama naziguze wanashaka zizimvye. Ati hama ibi nta kindi kivyinyegeje inyuma ni ugushima Imana nubwo ntabashaka ko hanini bija ahabona cyane. Tugiriwe n'ubuntu ubwa mbere mu mateka mwumvise ko yatwemereye ko muzokumva igishinga ntahe ciwe aba yagira byinshi ku buzima bwiwe. Ati mfise aho Imana yankuye nahingejeje ntaco tuma ntashima. Mwumvise kandi ko yagize ikibazo akibwa Facebook page yiwe. Bino bintu bireze muzi yuko na Ruvera byamaze kumushikako, ariko Sandi we akavuga ati ntabwo birota binshi intege na gato nubwo byambabaje ariko atari cyane, ariko vuba gose ngiye kuzobahereza ibikorwa byinshi kandi vyiza. Uno mukobwa yamenyekanye cyane mu mafilms ya hano iwacu mu Burundi no mu ndimbo mpimbazamana kugeza igihe giswe umwamikazi wa gospel. Ni umwe mu bantu bitabwe n'agafaranga ugereranije n'abandi bari muri showbiz Ndundi. Ubona ko nino modoka yavugishije benshi kuri birthday yiwe ihagaze mu miliyoni amajana. Abazi guharura mwende murabe 140 vy'amayero. You can't believe it. Muraza kubona amafaranga ino modoka ihagazemwo. Turindere igishinga ntahe ciwe vuba, dutegereze kandi ibiganiro vyiza vy'akarero bica kuri Diko Entertainment. Jenitwa Ndikuriyo Leonce the Son of God, also known as Dr. Walov. Hasta la vista. Diko Entertainment.